muri kahise abagabo barahavuye bariha ibirenze kurusha ibyo baha abagore. Umugabo uko uhoraho yaturemye dufise uburenganzira bumwe. Nitwa Joseph Mujiji, nkaba ndongoye urunani rw'abagabo barwanya amabi yakorerwa abakenyezi. Urunani rwacu ico rukora cyane cyane kwigisha no gufasha abagabo gutahura ibanga n'ibango ryabo kugira ngo bashobore kubaho ubugabo bwiza n'ubugore bwiza. Ubugabo bwiza n'ubugabo busangira, bugasangira kubana neza k'umugabo n'umugore mu rugo. Ubugabo bwiza n'ubugabo buha iteka umukenyezi, bukamuha ikibanza cyo kugira ngo nawe afashe mu iterambere, kuko igihugu ntigishobora kubaho gikorerwa n'igitsina kimwe. Igihugu ni icy'abagabo n'abagore, kuko n'ubundi basokuru bubatse Uburundi ari abagabo n'abagore. Uvuga rero ko uno munsi tunda kubandanya dukorana nabo kugira ngo igihugu cubakwe n'abavuka igihugu bacu, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, bagaca baronka ivyo bajejwe bimwe, ivy'igihugu kibagenera bimwe bakabironka co kimwe. Muri kahise abagabo barahavuye bariha ibirenze kurusha ibyo baha abagore. Umugabo uko uhoraho yaturemye dufise uburenganzira bumwe, nta worushije uwundi, kuko nta numwe yaremwe aje yambaye impuzu kurusha uwundi. Naho jya bangu bavukana ihonda bari muhavutse, uvuga yuko rero twese turangana imbere y'uhoraho. Ko tungana ntaco tuma tutanganya ivy'igihugu biduha, bidusa tidususa, kandi ubwo butandukane bwacu nibwo butuma twubaka ubuzima. Ubwo butandukane bwacu buhagaze gusa ingene twubatse kuvyerekeye igitsina conyene. Ibyo nyene rero navyo ni magiranira ivyo, kandi uhoraho yabitekanije gutyo. Mugabo ntivyotuma ko umuntu mudasangiye igitsina atagira uburenganzira bumwe mu vy'igihugu bitugenera. Nubavyumve neza, kuko hari abantu bavyitira nabi. So kunganisha abantu no kuronka ivy'igihugu kitugenera mu mateka y'igihugu no mategeko. Ntagire umwe iteko rihonyora uwundi ngo rimuduze, cyangwa uwundi ngo ntirimushire ku rugero rutari rumwe. Ndabaha akarorero gasanzwe, nkayo ko turavuga ivyo gutorana, hajya abagabo bapfa kuvyiha, nta teko riduha gutorana, ntari hari naho ryanditse. Uryanditse aho ryanditse arizana, bashavuga ngo mu mico n'imigenzo y'iwacu muri kahise, mu mico n'imigenzo y'abantu b'Abarundi ngo abagore batorana. Ni mu mico, mugabo ntivyanditse, kuko ibwirizwa shingiro rimaze kwandika ko abantu bangana, umuco ucuhagarara, haca haza ivyanditswe binganisha abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu. Bako ni twebwe rero tutafata uko ibintu biri, kuko umuco ntushobora kurenga ivyanditse mu ibwirizwa shingiro na gato. Ko mu bwirizwa shingiro muje kora mu gabane ca mbere harimwo amateka aha kungana abagabo n'abagore muhere ku ngingo ya 13.